Ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi wahimbarijwe no mu ikambi ya Mahama iherereye mu buseruko bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe. Byatangujwe n'urugendo rwarimwo indirimbo n'ingoma aho baririmba bashima uko u Rwanda rwabakiriye ndetse n'umutekano babayemwo bakesha igihugu c'u Rwanda. Imico ya buri mpunzi aho zaturutse yumvikanyemwo. A dancer, a president, a mechanic. Umwihariko kuri uyu munsi wahariwe impunzi mu ikambi ya Mahama ni imiryango yari imaze iminsi itegurwa kugira ngo ibane mu buryo bwemewe n'amategeko mu ntumbero yo kwirinda amatati no guharika ibituma n'abana babyaye bahagirira ingorane. Bamwe muri abo basezeranye imbere y'amategeko twaganiriye bavuga ko nabo bitari bibashimishije kuko buri wese yahora yikeka mugenzi we ko ashobora kumuzanira ku yundi. Aba bagabo twaganiriye umwe yaramaranye n'umugore wiwe imyaka 19 bafitaniye n'abana 4, uyundi nawe bari bamaranye imyaka 4 n'abana 2, bose ntibari baraciye imbere y'amategeko. Y'abantu babanye bataciye mu mategeko habamo imbogamizi nyinshi. Tumaze imyaka yose tutabanye imbere y'amategeko, tutabanye nk'amategeko, akitubanye bisanzwe, twakoze mariage bisanzwe, akitutakugiye imbere y'amategeko. Ariko iyo basezeranye babandika kuri bose muri ico gihe abana nabo bagira umutekano kuko abavyeyi bose babahurirako kuko n'ivyemezo biba bihari imbere y'amategeko. Uyu mukenyezi nawe yasezeranye n'umugabo wiwe avuga ko imyaka yari amaze mu rugo hatacizere yari afise ko ari we y'inarugo kuko ataho yari yanditse. Narenze uko nubatse, narenze nkaho ndi umwana ndi mu rugo, ariko kuva uyu munsi babibonye ko mfise urugo nanje bakabona n'uwo twubakanye. Mugenzi we nawe avuga ko ngaho mu ikambi nyene hari abagabo bigamba abagore mu gihe batasezeranye bakabacunaguza bababwira ko n'ubundi yo muheba kuko batanditswe. Barahari bagaca abagore babinyuma bakagenda bagashaka abandi bagore cyangwa naho bakagenda bagashaka abana b'abakobwa bakiri bato kandi bafise abagore babo. Hari nyene nimvaga yuko hari igihe nyene vyo yonca nk'inyuma akajya gushaka uwundi kuko biba bitaraciye mu mategeko. Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na Jean Bosco kwibishatse ahagarariye impunzi mu ikambi ya Mahama atubwira ko hari imiryango myinshi ibana muri iyo kambi mu buryo butemewe n'amategeko. Tumaze iminsi kandi si by'uno munsi, tumaze iminsi dusaba imiryango myinshi kuba tarasezerana kuba abantu babana bidaciye mu mategeko byaba ari byiza kugira ngo nk'uko babivuze n'amakimbirane n'ibibazo bitandukanye mu rugo bibashe kugabanuka, ariko cyane kandi ni na byiza mu mpande zose, ari mu mpande ku mugore ari ku mugabo cyangwa n'abana muri rusange. Iyo umuryango babana biciye mu mategeko bigira umumaro gusoma. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kwitaho impunzi mu Rwanda nabwo buvuga ko iyo umuryango udatekanye n'abawugize barimwo abana bahungabana. Mu rwego rwo gushira mu ngiro icivugo c'uyu mwaka kigira kiti twifatanye n'impunzi, ubwo bushikiranganji buvuga ko kugira ngo bigegweho harimwo kugerageza gufasha impunzi zikaronka ibyo abandi banyagihugu bose bakenera kugira ngo babeho neza, nabyo bikaba birimwo no gusezeranya abubakanye hagamijwe ko babana mu mahoro. Vuganeza Andre ni waserukira Minema mu ikambi ya Mahama. Twashoje uyu munsi dusezeranya imiryango yabanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Nta yindi mpamvu abantu bagiye bahunga baturutse mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabibonye, usanga basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ntabyo bakoze, kandi hano bigateza ikibazo kirimo ubuharike bukabije, aho ushobora gusanga umugabo umwe ashobora kuzana abagore 3-4 bizavamo n'amakimbirane muri izo. Uburyo bwiza rero bwo kubyirinda ni ukubakangurira gusezerana n'umugore umwe kandi bagasezerana byemewe n'amategeko. Kugeza ubu ikambi ya Mahama ibarizwamwo impunzi zishika ku 63,612 nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda. Zikaba zirimo izavuye mu gihugu c'u Burundi, Kongo, Sudani, Eritrea, Ethiopia, Yemen na Afghanistan. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.